Bakuzi ba radio umurisho ndabaramukije nkuko mubimenyereye aka ni kakanya ko kumviriza ikiganiro ndondeza mushikirizwa na Fokode ku bijanye n'abanyagihugu Burundi bagenda barafatwa n'inzego z'umutekano mu nyuma bakabugwa irengero ryabo. Igenekerezo rya 4 Kigarama muri ndondeza twama twibuka ibara ryaguye hariya ku Mutakura ku igenekerezo rya 4 Kigarama mu 2015. Uyu munsi hakaba haciye imyaka indwi iryo bara riguye aho ku Mutakura. Mbega murambaza muti iryo bara ryaguye habaye ikaho ku Mutakura? Turamaze gukora ibiganiro byinshi muri ndondeza vyibutsa ko hari abantu baguriyemo cyane ugwaruka bari mbere n'abari bariyamirije ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza, bavuga ko bashika nka 37 bahagaritswe ari benshi, wari nk'umukwabu, bahagarikwa ku mugoroba wo kuwa 4 Kigarama muri 2015. Kino kiganiro cy'uno munsi nikiza kuba ikiganiro kimeze nk'ibindi twahora twumva, ni ikiganiro cyo kwibutsa ko bano bantu banyurujwe bakabugwa irengero, kandi ko gushika uno munsi atabutungane burabaho, atakuri kuratangwa. Imyaka indwi irangiye abategetsi b'u Burundi bibereye mu gacerere. Mu bantu bahagaritswe kuri uwo mugoroba havuga ko barenga 30. Muri ndondeza turamaze kuronka amazina make, turanayatohoza ko uko ibintu byagenze. Muri ndondeza turamaze no kubaha ibiganiro bijanye n'abo bantu bakeyi. Ubu amazina yose hamwe dufise y'abantu banyurujwe kuri uwo mugoroba tugeze ku mazina 10. Amazina 10 twatohoje ibiyerekeye n'ingene abo bantu bafashwe. Bisigura ko muri bamwe barenga 30 bavugwa ko hariho abarenga 200 gushika uyu munsi tutarashobora kumenya. Kino kiganiro rero ni n'akajyo gusubira kwibutsa imiryango y'ababuze, ababuze ababo kuri iryo kenekerezo, ko boheza bakatumenyesha muri ndondeza, maze tukashobora gukora urutonde rukwiye rw'abantu banyurujwe kuri iyo tariki. Reka subire ndabibutse abo twashoboye kumenya, tumaze no kubaha ibiganiro biberekeye. Kuwa mbere twakoze ko ikiganiro ngaha muri ndondeza n'umusore yitwa Epipode Ngabirano. Epipode Ngabirano yavuka muri zone ya Kazirabageni muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba. Ico gihe anyuruzwa akaba yari umunyeshure muri kaminuza y'inderabigisha NS, aho yaraje kwiga mu mwaka wa mbere, yari yiga mu gisata bita Génie Civil. Epipode Ngabirano yanyurujwe afise imyaka 21 gusa y'amavuka. Kuri uwo mugoroba Epipode Ngabirano yari yatasha avuye ku ishure, araheza arabararuhuka ku rugo rwiwe. N'igihe cy'isaha 2 z'ijoro asohoka hanze, yaba kwibarabara rya 11 ku Mutakura, asohoka agiye kugura ikaramu ku gakioske kari iruhande yaho yaba. Aho rero agiye ngaho niho yaca abona uwundi musore w'imbonerakure asanzwe yiga muri kaminuza y'u Burundi, yari hepfo kwibarabara ari ku telefone, aranamwereka bagenzi we baturiya muntu n'umuntu nzi jewe kwa mpama, sinzi ibyo ariko arakora hajya. Ako kanya bakimubereka ngo niho bazabona imodoka y'iperereza y'ibiyo bitabona, ngwiraza wa musore aca yinjiramwo, baca baza bashikaho Epipode Ngabirano nawe yarari, bamuterura ku nguvu, bamuterera muri ya modoka baramujana. Guhera ubwo nta gakuru ko kwa Epipode Ngabirano ngaha, kandi bikaboneka ko Epipode yari asanzwe acunzwe ko uwo munsi bari bamye baramukurikirana. No kwibutsa kandi ko Epipode Ngabirano yari mu batemera ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza, yari cegera c'umukuru w'ugwaruka rw'umugambwe MSD muri zone Kazirabageni aho muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba. Akaba yari yarakoze ibikorwa bijanye no kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza. Bikaboneka ko inyuruzwa ryiwe rifatanye gose no kuba yari yiyamirije ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza. Abagira kabiri twakoze ko ikiganiro n'abasore babiri b'abascout, umwe yitwa Elvis Nkundwa n'uwitwa Kasiyano Mvuyekure. Uyu Elvis Nkundwa we yavuka ngaho nyene ku Mutakura, yari umusore w'imyaka 29, ariko akaba yaramaze kubyara umwana
umwana umwe yari akiri muto, akaba kandi yaba ngaho nyene kumutakura kw'ibarabara ry'icumi. Kasiyano Mvuyekure nawe yari umusore w'imyaka 30, yavuka muri komine Kayokwe mu ntara ya Mwaro, akaba muri ico gihe yari ko yimenyereza mu kazi stagiaire muri Regideso i Bujumbura, nawe nyene yaba ngaho kumutakura kw'ibarabara ry'icumi. Kasiyano na Elisi bose ntibari bacikiye ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza, ntibashoboye kwitaba umwanya munini n'imyiyerekano, ariko bari barayibayemwo. Uwo mugoroba abanyuruzwa bari inyuma y'umutaga, bari bamye mu nama y'abascout yari yabereye mu Ngagara muri quartier ya kabiri kuri Lycée de la Dignité. Hanyuma ku mugoroba batahana abana bato bato, barabashikana ku mihana yabo, maze baca barataha hamwe kumutakura, ariko bacaja gusangira agacupa ku kirabo cari kw'izero rya mbere ryo kwibarabara ry'icenda, bambi izero rya kabiri kwibarabara ry'icenda rya Mutakura, ikirabo caho bita kwa Izahake, turaza kumugaruka kuyu. Bicara ngaho basangaho mbere urundi rwaruka rutari ruke bicaye bariko barasangira agacupa, barimwo mbere abatari bake mu biyamirije ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza. Amakuru dufise nuko hariho n'abigeme ngo batatu bari ngaho, bari batumiye abasore batari bake ngo babasororere. Ucuba ari umutego, kuko ngaho kuri ico kirabo kwa Izahake hafatiwe urwaruka rutari ruke kuri uwo mugoroba. Abandi twakoze ko ikiganiro n'abagabo babiri bakiri bato bava muri quartier ya Bukirasazi muri zone Kinama, aho nyene mu gisagara ca Bujumbura, bakaba nabo barabanywanyi b'umugambwe FNL. Aba nabo twarabwiye hariho uwitwa Emmanuel Ntahomvukiye. Emmanuel Ntahomvukiye yari afise imyaka 36, yari umuvyeyi w'umwana umwe, yari umunywanyi wa FNL ya Gatongwasa, akaba yari mu batemera ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza, ariko akazi kakaba katamworohereza gushobora kuja mu myiyerekano. Uwundi bafatanywe hamwe kuri uwo mugoroba yari uwitwa Papi Ndayishimiye. Papi Ndayishimiye we yari afise imyaka 25 gusa, yari yubatse, akaba umuvyeyi w'umwana umwe, nawe akaba yakorera mu gisagara ca Bujumbura muri societe yakora ibintu vya pavage muri quartier asiatique. Yari umunywanyi wa FNL ya Gatongwasa, akaba nawe nyene atemera ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza. Aba nabo bafashwe gute? Uwo mugoroba uwo twari twamenye ingene umugoroba wiwe wagenze ari Papi Ndayishimiye yaratashe avuye ku kazi hamwe yakora mu gisagara ca Bujumbura, ataha rero Ibukirasazi muri quartier Bukirasazi aho yaba. Uwo munsi yari yahembwe, ashikaho umukenyezi wiwe amafaranga yo gusuma, araheza atwara impuzu, gusonesha impuzu ahantu. Avuye ngaho aja gusangira agacupa n'abagenzi, ari naho yahuriye na mugenzi we n'umubanyi wiwe yitwa Emmanuel Ntahomvukiye. Mwijoro bahejeje gusangira agacupa barataha. Mu gutaha binjirira kw'ibarabara rya 12 ryo kumutakura. Aho rero niho baciye bafatwa n'abasirikare. Bamaze kubafata babajana hamwe imbere y'ikirabo cyo kuri rya zero ya kabiri yo kw'ibarabara ry'icenda, ca kirabo bita kwa Izahake. Basangaho abandi bari bafashwe uwo mugoroba. Aba nabo nyene babaragiye gutyo, ntibigeze basubira kuboneka. Ikindi kiganiro twabahaye cari cerekeye uwitwa Thierry Nijimbere. Thierry Nijimbere nawe wewe yavutse mu 1986, bisigura ko igihe afatwa yari afise imyaka 29, yava muri komine Makebuko mu ntara ya Gitega. Akazi kiwe ka misi yose uyu yanyonga itagisi, yari umutagisimani mu gisagara ca Bujumbura. Uwo mugoroba nawe yari yatashe avuye ku mirimo, ataha muhira kw'ibarabara ry'umunani kumutakura. Araheza yicara ku irembo ari kumwe n'abagenzi, babaratera inkuru, baba ariko baranasangira n'agacupa. Aho rero niho ku mugoroba baza babona haje abantu b'abasirikare, bagera aho bamwe b'abantu bicaye bamurika itoroshi. Hanyuma Darius Kurakure, umuhisi Lieutenant Colonel Darius Kurakure, aca afata Thierry Nijimbere batazira Tayiga n'uwundi umwe bari kumwe, barabafata baca bajana hamwe imbere ya cya kirabo
cyo kwa Izahake kwibarabara ry'icenda rya Mutakura nyene hamwe kw'izero ya kabiri. Uyu bafatanywe yarashoboye no gutora kava ngaho ariruka waracari muzima arashobora gutanga intahe y'ivyabaye kuri uwo mugoroba, ariko Thierry Nijimbere batazira Tayiga ntiyigeze asubira kuboneka. Uwo mugoroba nyene kuri iryo barabara hari umuhungu akiri muto yitwa Albert Nduwimana, wo yiyita mbere Alves Nduwimana. Iyo tugiye kuri Facebook nibyo tubona, akaba yari afite izina ry'itazirano rya Gaposho. We yari umuhungu akiri muto cyane ko yari afite imyaka 17 gusa, yari akiri umunyeshure, akongera akaba na kimyozi, hariho salon de coiffure yakoreramwo kwibarabara ry'icumi rya Mutakura. Uwo mugoroba nawe Albert Nduwimana yaratashe, we nta by'imigambwe yarimwo, nta by'imyerekano yigeze ajamwo. Uwo mugoroba rero ariko arataha iyo yaba mu Kinyankonge, amanukira kwibarabara ry'icenda, amanuka yasize ariko yumviriza umuziki ne bita écouteur mu matwi, agenda yumviriza umuziki, ntiyashobora no kumva ntiyabonye nabo bari bafashwe. Ageze rero hamwe hafi y'ikirabo cyo kwa Izahake, hakaba hariho abasirikare bari binyegeje mu mapempe y'amabarabara, niho bamuhamagara baramuhagarika. Uyu musore ntiyabumva, bibaza ngo yabakengereye, nawe ni kubera ko yari afise écouteur mu matwi ariko yumviriza umuziki. Babasirikare bacamusimbirako, baca nawe nyine barafata aja kuboha, bashyira hamwe n'abandi bari bafashwe imbere ya cakirabo. Uyu Albert Nduwimana batazira Gaposho, mu bantu bose tumaze gukora ko amatohoza muri Ndondeza, niwe muntu yanyurujwe akiri muto cyane kuko yagiye afise imyaka 17 gusa. Hari uwundi tumaze gukora ko ikiganiro, n'uwitwa Leonidas Ngendakuriyo batazira Leho. Leonidas Ngendakuriyo we yava muri ahitwa ku mutumba wa Murango, ni muri zone Gitaba muri komine Makamba mu ntara ya Makamba. Uyu nawe yari umudandaza, yari afise ahadandariza aho nyene akamangazini gatoyi, ibutike, yari afise ibutike imbere ya cakirabo bita kwa Izahake kuri ya zero ya kabiri kwibarabara ry'icenda rya Mutakura. Nawe yari ngaho ari muri ya butike yiwe, niho yumva urwamo rwinshi hanze, asohoka kuraba. Agiye kuraba nawe baca baramucakira, ntiyamenye ko nawe nyine yariko araronderwa. Ibi mbere byabaye hari hakindwi zibiri, uyu Leonidas haje abantu bamwaka karanga muntu yiwe, abantu bari abapolisi barasaka muri ya butike yiwe, baca bagenda bamutwaye karanga muntu aragenda no kuyibaza, aramubwira ati nta ngorane ntacyo uzoba, ariko karanga muntu yawe turayigumya. Ntiyigeze amenya impamvu bamutwaye karanga muntu, ariko biboneka ko umugambi wo gufata abantu wari wabayeho hakiri kare, ko bano bantu bari bacunzwe bamaze igihe babagendereza bazi abo bazofata. Rero hasohokeye yaciye afatwa, avuga ko nawe yari yegereye cyane umugambwe MSD, akagirizwa ko yari yaratanze imfungurwa ku bantu bari mu myiyerekano muri 2015. Hari uyu Leonidas Ngendakuriyo nawe novuga ko yari umuvyeyi, yari yubatse, yabuzwe irengero asiga abana 5. Uwundi twari tumaze kuvuga muri bino biganiro, ariko wewe tutari bwamukore ko ikiganiro nyene nyezina, kuko twagumye dusaba ko abafisa makuru yiwe boheza bakamutubwira, n'uwitwa Elia Nijimbere batazira Senegal. Mu biganiro byose twagiye turakora, twaguma dusaba ko uwomenye uwitwa Elia batazira Senegal ko yoheza akadufasha nawe kumenya uwo ari we. Mu nyuma rero twahavuye turonka nawe abajyango biwe, baratubwira ibyamushikiye kuri uwo mugoroba, baratubwira ko nawe nyine yabuzwe nk'aba bandi. Elia Nijimbere batazira Senegal yavuka aho nyene ku Mutakura, yavutse mu 1984, bisigura ko igihe anyurujwe muri 2015 yari afise imyaka 31 gusa y'amavuka. We yaba kwibarabara rya mbere rya Mutakura, yari mu bantu biyamirije gose ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza, yari rero muri abo barondegwa n'ubutegetsi muri ico gihe. Umuryango wiwe ntiwigeze umenya neza ifatwa ry'uko ryagenze, ariko baramenye ko yafashwe nawe hamwe n'abandi. Hanyuma bababwira ko abo bantu batwawe na Darius Ikurakure, barakurikiranye baraja kubaza
bababwira ngo babatwaye ku muzinda, bagiye ku muzinda babwira bati ntimwirirwe murabandanya murondera kandi ntimunizere ko uyu muntu azosubira kuboneka. Maze umuryango baracika intege, batubwiye ko atari ibyo kubandanya murondeza bagize kuko bari bamaze kubahebuza. Hari uwundi tukirondeza amakuru yiwe, bwa mbere bwo hariho witwa Didier tutariga dushobora kuronka gushika ubu, batubwira ko yoba yaba kwibarabara rya 12 rya Mutakura. Aha tubandanya gusaba uwo afise amakuru y'uwo yitwa Didier yomumenya ko nawe nyene yo twandikira muri ndondeza tukamenya uwo ari we. Baratubwiye kandi n'uwundi mugabo yitwa Olivier Munezero, we yoba yafashwe kuri iyo tariki mugabo atafashwe nk'uko abandi bagiye yafatirwa ku Mutakura. We yoba hariho imbonerakure zagiye kumutora kuri uwo mugoroba, zijya kumutora aho yaba muri quartier Bukirasazi muri zone ya Kinama, bo baramufashe baraheza baramuzana bamutanga mu bandi bafashwe kuri iryo genekerezo. Nungaha tubandanya gusaba afise amakuru akwiye kwinyuruzwa rya Olivier Munezero ko boheza nabo nyene bagaheza bakatwandikira muri ndondeza tukamenya neza na neza uko iryo fatwa ryagenze n'itariki y'ukuri ko ari aho nyene kwigenekerezo rya 4 Kigarama muri 2015. Aba rero nibo tumaze kumenya, ariko murumva ko hariho abarenga 200 gushika uyu munsi tutarigera dushobora kumenya. Nago masubire nibutse bikuru mu byabaye kuri uwo mugoroba ingene ivyo bintu vyagenze. Icyambere nuko amatohoza yacu yerekana ko ivyabaye uwo mugoroba vyari bimaze igihe kinini biteguwe, ko vyari mu mugambi muremure wo guheza abakoze imyerekano yo kwiyamiriza ikingo cya gatatu cya Petero Nkurunziza, cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura mu makartier yabonetse gose mu kwiyamiriza icyo kiringo. Ivyo tubivuga kubera iki? Vyahereye ngaho ku Mutakura ku mugoroba wo kuwa 4 Kigarama 2015, haciye indwi kuwa 11 Kigarama 2015 nyene hari haramukiwe abo mu Nyakabiga nabo ku Musaga. Muri nka kuwo munsi mu gatondo hari havugwa igitero cyabaye ku makambi make mu gisagara cya Bujumbura. Igitero cyabaze umwanya muto mu gatondo masaa 4 mu gipolisi no mu gisirikare baramenyesheje ko ivyo bintu byari byarangiye atavyari bikiriho. Ariko inyuma y'umutago wo munsi niho abasirikare batari bake, niho abapolisi, imbonerakure, abakozi b'iperereza baca birara mu makartier ya Nyakabiga no ku Musaga, baraheza barahagarika urwaruka rutari ruke, barabica batari bake ku buryo gushika uyu munsi bitigiriza bishwe ico gihe gushika uno munsi bitazwi. Harabanyurujwe, harabishwe, harababonetse ibiziga n'abandi benshi. Aho tugeze hari haciye indwi imwe, haciye ukwezi naho hari hamukiwe abo muri mu gice cya Cibitoke, no kuvuga haruguru ya Mutakura mu makartier ya Cibitoke. Aho naho kwigenekerezo rya 13/0 muri 2016 naho nyene harugawe n'abasirikare bo kwa Darius Kurakure bafatanije n'izindi nzego z'umutekano mu bantu batari bake, baraheza barahagarika urwaruka rutari ruke batwagwa na Darius Kurakure, nabo nyene ntibigeze basubira kuboneka. Vyumvikana rero ko ari ibintu byari byateguwe. Ikindi kimenyetso cyerekana ko byari byateguwe ni nk'ibi byashikiye Epipode Ngabirano, aho mu gufatwa haboneka ko haza umuntu asanzwe muri kaminuza ataba ku Mutakura, bikaboneka ko yari amureretse, hanyuma akacaza imodoka imutwara akaca ajanwa hamwe n'aba bose bari bafashwe. Ni nk'ikandi ibi twumvise byabaye kuri Leonidas Ngendakuriyo, aho yari amaze indwi zibiri yatwe karanga muntu imbere yuko acafatwa kuri iryo genekerezo. Imwe n'uwo mugoroba naho byagenze byabaye gute? Haje abasirikare batari bake, abasirikare bari barongowe n'umuhisi Lieutenant Colonel Darius Ikurakure, yari arongoye batayo Genie Dokomba yo muri Kamuzinda. Nibutse kandi ko Darius Ikurakure yari asanzwe afise amapozisyon atari make ngaho nyene muri Mutakura. Abasirikare baho bakaba bari babwiwe ko bogerageza bagakora patrouille uwo munsi, ariko bakayirangiza hakiri kare mu masaha 12 bakaba bayirangije. Rero niho Darius Kurakure yaza nabo bari kumwe, bahagarara kwibarabara rya kaburimbi ritandukanya Mutakura na Cibitoke, maze abasirikare biwe baca binjirira kwibarabara ry'umunani rya Mutakura, ibarabara ry'icenda, ibarabara ry'icumi, ibarabara ry'icumi na rimwe n'ibarabara ry'icumi na kabiri. Bari basanzwe bafise
abo bateguye abo baza gufata baza aho baba bari kumwe n'imbonerakure zisanzwe ziba ngaho zigenda zirabereka imihana y'abafatwa, bari kumwe kandi n'abajejwe intwaro bo ngaho nyene. Ico gihe yari zone yitwa zone Cibitoke, aho haravugwa nko witwa Evode yari chef de zone, haravugwa cyane mu chef de quartier wo ngaho muri Mutakura yitwa Adeline Ndikumasabo, yari azi gose abo bantu babaye mu myerekano, narijya wo nyene yahoze ari umunywanyi wa MSD. Abo be n'abandi bagenda barabereka aho abiyamirije ikingo cya gatatu cya Nkurunziza baba. Ndabibutse kandi ko mwamaze kumva ko hari abari batumiwe, hari ugaruka rwinshi rwari rukoraniye mu kirabo aho bita kwa Isaac Ngenze Buhoro, kwa Isaac hamwe kwibarabara ry'icenda ku izero ya kabiri yo ngaho muri Mutakura, ahafatiwe ugaruka rutari ruke. Muri bo bamwe bari batumiwe ngo bagira basororegwe. Hariho abantu byaboneka ko baronderwa cyane, hariho nk'uwitwa Aidide yaronderwa gose, n'igihe Darius Ikurakura amanukiye kwibarabara ry'umunani bivuga ko bari bamubwiye ko wa Aidide yari ku gicenda none agiye ku ry'umunani, ariko basanga sivyo. Abo twaganiye batuye ko Aidide yari yasigaye kuri rimwe gicenda, ariho ku ry'umunani haca hafatirwa umwe Tayiga. Rero bamanukira kuri ayo mabarabara bagenda barafata abo babwiwe bose ko bajya kurondera mu mihana y'aho hantu. Iruhande y'ivyo baranafata abantu bariko barataha, yari umugoroba, abantu bariko barava ku buzi, abo babonye bariko barataha zambonera kure bari kumwe n'abajejwe intwaro bakabereka bati nujya nuwo gufatwa. Uko niko abatari bake bagiye barafatwa kuri uyo mugoroba. Ngaha norangiza kandi nibutsa mu bantu bategerezwa kubazwa ibi bintu byabaye aho hantu, no kwibutsa ko icyo gihe ibijyanye no kurwanya biyamirije ikingo cya gatatu cyangwa igisagara cya Bujumbura byari byashinzwe imigwi itatu. Hariho mu bumanuko bw'igisagara cya Bujumbura byari byahawe umukuru w'ikambi ya Muha, icyo gihe yari Major Pascal Minani batazira amababa. Mu makarite yo hagati na hagati mu gisagara cya Bujumbura aho hari hajejwe Commissaire Desire Uwamahoro yatwara Brigade Antiemete afatanije n'abarongoye amakamba acungera umukuru w'igihugu cyane cyane BSPI yatwagwa na Colonel Dominique Nyamugaruka, be n'ikambi y'igipolisi bita API, iyo nayo yatwagwa na komiseri icyo gihe yari Alexandre Muyenge batazira Manarex. Abo nibo baraba amakati yo hagati mu gisagara cya Bujumbura. Uburaruko bw'igisagara cya Bujumbura aribwo buri mu Mutakura bo bari bahawe umuhisi Lieutenant Colonel Darius Ikurakure. Darius Ikurakure yakoranye cyane muri ako gace n'uwatwara Jemire ya gatatu uwitwa Komiseri Felix Niyo Rugira. Uwo nibo bafatanya gose muri ako gace, ni nawe yaraza abantu cyane baho hantu. Munsi ya Darius Ikurakure hariho abakapiteni babiri nabo nyene bamufashije cyane muri ivyo bikorwa. Hariho kapitene Gilles Bimazubute ubafise ipete rya major, yaraherutse kuva mu gihugu cya Central Africa, akaba yarafise ingabo zari mu Ngagara, abo yavanye muri Central Africa iyo kompanyi yiwe baraheza baca bafatanywa nabo kwa Darius Ikurakure bafatanya ico gikorwa. Uwundi mu kapitene akomeye cyane yamufasha yari uwitwa President Hezimana, nawe nyene wafise ipete rya majoro, nawe yakorera ku Mutakura cyane cyane. Abo bantu nibo bafise uruhara rudasanzwe mu bintu byabereye ku Mutakura, bataheza kugira ico babisiguye ko mu byabaye muri ico gihe. Aha rero niho tworangiriza ikiganiro cy'uno munsi, tugasubira gusaba abatwumvirije wabazi ayandi mazina tutamenye y'abanyuruje uwo mugoroba ko boheza bakayaduha muri ndondeza. Tuzosubira ku munsi w'Imana uza. Murakoze.